Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti zacu. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Mahabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro. Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi abana bashika kuri 40 bafatiwe mu bice bitandukanye by'intara ya Kigoma muri Tanzania bazosubizwa mu Burundi mu ntango z'iyindwi. Nabayeho mpigwa nta gaciro twari dufise n'abapolisi bahariya nyene ngo hariya hatemerewe gukorerwa y'abarundi. Uwo mutajira dukoresha arafise abarundi benshi baduhigira. Uyo ni umwe muri abo bana birukanywe. Mu Rwanda bamwe banyagihugu bo mu karere ka Karongi bagiriza ubushikiranganji bw'ibikorwa by'ubutabazi kubambura ubutaka bwubatswe ko ikambi ya Kiziba. Abagore n'abakobwa barenga 150 bakora ubumaraya mu gisagara ca Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahabwa inyigisho y'uburyo bakwiriye kwirinda indwara y'ibihara vy'inguge. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cane, ntimuje kure. Reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi. Muri Libani ku nshuro ya kabiri mu minsi ibiri, ejo kuwa gatatu utundi turadiyo twitumanaho twaturikanye abandi bayoboke b'umutwe wa Hezbollah. Minisiteri y'ubuzima ya Libani ivuga ko abantu 9 bapfuye, abandi 300 barakomeretse. Ejo bundi kuwa kabiri bene ibi bitero bya mbere byahitanye abantu 12 bikomeretsa abandi hafi 3,000. Eyal Pinko wahoze akorera inzego zo kuneka za Israeli yabwiye ijwi rya Amerika ko gutegura bene ibi bitero bifata igihe kirekire. This is an intelligence operations that was very well planned, prepared for more than 1.5 years. Ati ibi ni ibikorwa by'ubutasi byateguwe neza mu gihe kirenga umwaka n'igice. Hezbollah yabujije abayoboke n'abasirikare bayo gukoresha telefone ngendanwa zisanzwe kugira ngo Israeli inanirwe kubafata amajwi no gukurikirana aho bari hose, izisimbuza utu turadiyo turimo duturikira icyarimwe. Ivuga ko yatuguze na sosiyete yo muri Taiwan yitwa Gold Apollo, ariko iyi yo irabihakana. Isobanura ahubwo ko twakozwe n'indi sosiyete yitwa BAC yo mu gihugu cya Hongria. Hezbollah irega Israeli ko ariyo yaba ikora ibi bitero. Israeli yo kugeza ubu nta kibivugaho. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuti magara ya Israeli, yemeza ko itazi ibyo ari byo, ariko ko irimo ibishakishaho amakuru. Hagati aho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ejo nanone yari i Cairo mu rwego rwo gushakisha agahenge mu ntambara yo muri Gaza. Yabanje kuganira na Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi. Nyuma yaho abonana na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga wa Misiri Badr Abdelati. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru bombi bari kumwe nyuma y'inama yabo, Blinken yatangaje ko imishyikirano iri mu nzira nziza. Yagize ati umushinga w'amasezerano ugizwe n'ibika 18, impande zombi zarangije kwemeranwa kuri 15 muri byo. Yasabye Israel na Hamas kwikubita agashyi kugira ngo ingingo zisigaye nazo bazumvikaneho vuba. Naho Abdelati yasobanuye ko Hamas yemereye Misiri ko ifite ubushake bwo kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano naramuka abonetse. Umushinga wayo wa mbere watunganyijwe mu kwezi kwa gatanu gushize, wavuguruwe bwa mbere mu kwa 7 kwakurikiyeho. Ubu niwo uri hafi kurangira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuhuza hagati ya Israeli na Hamas ifatanyije na Misiri na Katari. Murumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Burkina Faso imitwe y'abajihadiste yongereye cyane ibitero byayo ku basivili. Frederic Nkundikije aratubwira ikibitera. Ni ibitero vyo kwihora abanyagihugu batuye mu mihana yanse kwemera kwinjira muri iyo mirwi canke bikekwa ko bakorana n'abasirikare ba leta, nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazira muntu Human Rights Watch. Igihugu ca Burkina Faso kirongowe n'akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta kimaze igihe gihanzwe n'imirwi ya Kiislamu yigomoye ikorana n'imirwi Al-Qaeda na Islamic State.
iyo mirwi yinjiye muri Burkina Faso ivuye mu gihugu ca Mali mu myaka 10 iheze. Umusirikare arongoye igihugu ca Mali Ibrahim Traoré yarateye akamo abasivile kabasaba kugira uruhara mu kurwanya iyo mirwi igomoye. Yarinjije kandi mu mirwi ya gisirikare abantu ibihumbi n'ibihumbi bavyisabiye. Vyongeye mu misi heze yarasavye abasivile kwimba ibinogo vyo kugwanirizamwo iyo mirwi. Iyo mirwi nayo yaciye yongereza ibitero vyo kwihora no kwica abasivile nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe hagati ya muntu Human Rights Watch. Ijwi ry'Amerika dusoreza ya makuru mu Burusiya, aho Perezida Vladimir Putin ejo kuwa gatatu yatangaje ko yatanze amategeko yo kongera cyane umubare w'abasirikare. Muri urwo rwego yashyize umukono ku iteka ryo kwinjiza mu ngabo z'igihugu abashyashya 180,000. Intego ni ukugera ku gisirikare cya kabiri ku isi inyuma y'Ubushinwa. Bityo ingabo z'Uburusiya zigomba kugira ku rugerero abasirikare 1,5 miliyoni. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko Uburusiya busigaye bufite abasirikare benshi kurusha mbere y'intambara bwagabye kuri Ukraine mu kwa kabiri 2022. Hiyongeraho ko igisirikare cyabwo kimaze no kugira ingufu mu nzego zacyo zose kurusha mbere. Nyamara bwatakaje abasirikare benshi muri iyi ntambara. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yatangaje ejo bundi kuwa kabiri ko abasirikare b'Uburusiya barenga 350 bapfiriye cyangwa bakomerekeye mu ntambara yo muri Ukraine. Gusa rero kuba Uburusiya burimo bwubaka igisirikare gikomeye biteye impungenge umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Bityo bwa mbere na mbere umaze gushyiraho mu nama nshingwabikorwa yawo Commission Européenne, twakwita nka guverinoma yawo, urwego rwo kwirwanaho. Mu kiganiro cyihariye yahaye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, umuyobozi warwo wa mbere na mbere twagereranya na minisitiri w'ingabo Andrius Kubilius wigeze kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cya Lithuania gituranye n'Uburusiya, avuga ko Uburayi n'umuryango wa OTAN bakwiye kwitegura intambara n'Uburusiya vuba cyane, bitarenze igihe cy'imyaka 6 kugera ku 8 iri imbere. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet www.radio-voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abana bashika kuri 40 bafatiwe mu bice bitandukanye vy'intara ya Kigoma muri Tanzania bazosubizwa mu Burundi mu ntango z'iyindwi. Abo bana binjiye muri Tanzania ata burenganzira babifitiye. Inkuru y'Ijwi rya Amerika dusomerwa na Thierry Ndayishimiye. Muri abo bagarukanywe mu Burundi uko ari 40 nta numwe afise ikimuranga, kandi umuto afise imyaka 12, uwitwa ko akuze nawe ntarenze imyaka 17. Bigana ko haraba barondera mu mihani wabo bakababwira ko bagiye kubaha akazi. Uyava mu ntara ya Ngozi afise imyaka 17 akaba yari amaze ukwezi ashitse ahi Tanzania. Jewe nyamuhungu niwe yankuye muhira, ambwira ati wewe ingwenze kukwereka akazi ukora. Yaje nanje nabuye ati none kameze gute? Cyacamye ati nako kurima. Burya rero amaze kumbwira nkuko acha telefone wo mu bosi kwera n'amahera y'itike yarayafise. Burya bukesha turagenda tugiye bacha telefona imodoka nyene itujana nyene hariya nyene Tanzania. Ibyambo bajabukira ko nico kumaragarazi uciye mu Kayogoro canke Cibukemba uciye kwishira hamwe rihingura isukari Sosumo mu Rutana. Abo babajana guca amaheri Tanzania bababwira ko bagiye gukora akazi kandi atangorane. Uyu muyabaga yaramaze amezi 9 arima akaba ava mu ntara ya Ngozi. Afise imyaka 15. Aho twamusanze ku kigo c'ugwaruka mu Mabanda yatugize ati ndingaha nyene kubw'ikibazo nyene nagize umuntu yatujeye Tanzania twaza ko tugiye kurima naho dusanga dutwaye mu bibazo nk'ibi nyene wadutwaye amwita Cyeza nyene nawe ngo yarapfuye niko batubwiye nyene barungitse meshaje bavuga ko yapfuye. No Murundi
nawe ari muhira gusa jwe tuzi ko yoba yarapfuye nubwo tuba yarapfuye ko yadukuye muhira twibaza nyene yuko tugiye kwikazi naho dusanga nyene adutwaye mu bibazo nk'ibi. Abo bana iyo bashitse aho bapagasa ntiboroherezwa mu gukora. Uyu ni umwe muri abo afise imyaka 13 w'Ikarusi. Shitse Tanzania ubuzima nasanze bameze nabi bwagenze nabi nabayeho mpigwa nk'intuze nta gaciro twari dufise. Aba bakoresha baba bashaka ko bakora umwanya munini ushoboka. Uyu afise imyaka 12 akaba yagiye gupagasa Tanzania avuye mu ntara ya Ngozi. Jewe nyamuhungu niwe yankuye muhira ambwira ati wewe ingwenze kukwereka akazi ukora yaje nanje nabwiye ati none kameze gute cyacambye ati nako kurima. Bamwe rero mu babakoresha ababara barundi mbere bana bavanye mu gihugu cabo, abandi bana basa n'abagurishwa ku Batanzania bafise amatongo kugira ngo babakorere. Mu masezerano bagiranira nuko bahembwa umwaka uheze. Aba rero batashe bikoreye amaboko inyuma y'amezi 9 bakora. Oya bari kuguhemba gute utamaze umwaka? Ntibamembye mu boss yaciye adota carisubira mu Burundi. Mu misi heze rero habaye umusako aho mu gihugu ca Tanzania. Abo bana barigana ukugene bafashwe n'igipolisi bakajanwa gufungwa. Uyu afise imyaka 15 yazanywe mu Burundi inyuma y'imisi birafunzwe. Amaturarima aba polisi bi Tanzania baca baradufata baca badutwara ku nkambi yabo mu gasho baradukubita turonone karama baca badutwara uko umuntu ahandi. Hari n'abafatirwa mu mashamba ya leta iyo bajanywe kurima. Bemeza ko mu bushoho bwahi Tanzania ubuzima butari bworoshe. Uyu yaramaze amezi 2 afunzwe. Twamubajije tuti none ntuzohava usubira i Tanzania? Nawe ati aya kweri nayo twabonye ntitwashose umutima wo gusubirayo. Burya aha twese dufise ibiguma byaho badukubise badutemagura. Mu nama y'umubano mwiza yo mu mwaka uheze mu kwezi kwa 12 umuyobozi mwinshikira mu biro bya Buramatari w'Ikigoma yari yamenyesheje ko hari abana bagera ku 400 bafatiwe Tanzania atavyangombwa bafise. Nayo Tobias Adengenye yari yagabishije ko batazokwihanganira abadandaza abana babakoresha mu bikorwa biremereye. Agira ati kwa hizi naamini nchi zote mbili hazisapoti swala la watoto wadogo kwenda kutumikishwa. Ibi bihugu byacu bibiri ntibishigikiye ko abana bakoreshwa mu bikorwa bibavuna. Tugiye rero guhagurukira ico kibazo. Tumenye abagurisha abo bana baba bigeme baba bahungu bose dutegerezwa kubahiriza agateka kabo co kimwe. Kwa sababu hilo halina ubaguzi. Muri komine Mabanda umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano Nduwayo Anyesi amenyesha ko bibagora kwakira abana nk'abo kuko baba bategujwe batateguye aho babakirira kandi nta mezi 2 ahera batakiriye abana birukanywe. Ikindi kibahanga hano uburyo bwo kubashikana mu mihani wabo kuko komine Mabanda ataburyo bw'ico gikorwa bwateguwe kandi biragora kumenya imiryango baba bavamwo. Nayo mu kigo gihora gifasha kwakira abana birukanywe Tanzania hari hasanzwe hari abandi 14 batari bwashikanwe mu mihani wabo. Nta bibanza byo kwakira abashasha bagifise. Byatumye rero babaraza mu kigo kijeje ugwaruka Centre des Jeunes caho mu Mabanda hasanzwe harateguriwe ico gikorwa. Baramaze kubona ko bamwe mu bana birukanwa haba harimwo abagwaye abakubiswe canke bafise izo bambaye gusa. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Mu Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Karongi bagiriza ubushikiranganji bw'ibikorwa byo gutabazi kubambura ubutaka bwubatswe ko ikambi ya Kiziba. Bavuga ko mu mwaka w'1996 baciye birukanwa mu butaka bwabo, leta ibemerera ingurane ariko imyaka ikaba irangiye ari 25 akaba ataco barabona. Ababunganira mu mategeko basaba leta y'u Rwanda gutorera inyishu ico kibazo batabanje kuja mu masentare. Gloria Tuyishime adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Nk'uko bigaragazwa n'inyandiko abanyamategeko baburanira aba baturage bagiye bandikira inzego zitandukanye mu bihe bitandukanye, ijwi rya Amerika rifitiye kopi imiryango irenga 8 niyo bigaragara ko itarahabwa ingurane ku butaka burenga hegitari 16 yambuwe na leta hagati y'umwaka w'1996 n'1997 ubwo impunzi z'abakongomani zahungiraga mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba zihunze imirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukagatare Maria w'imyaka 74 ni umwe muri aba baturage utuye mu kagari ka Nyarusanga
mu mudugudu wa Kinyege aha mu murenge wa Rwankuba aratuganira uko byagenze kugira ngo ateshwe isambu ye. Baje bwa mbere bakigera aho ngaho bahita bafata barubaka, ariko jye nta n'urumiya nigeze mbona rwo kugura n'umuntu. Ubwo rero harimo amazu ya burane, harimo amazu y'ibitabashwa n'abacuruzi n'imisarane ya kijyambere n'ingarane za kijyambere, nuko barakubitira gitya. Noneho ubwo nanjye ntabaye nk'impunzi, ntaho ndi ku manegeka, imvura iragwa nkajya kurebaho n'ikinga ku mabuye. Kimwe na Mukagatare Nsabimana François w'imyaka 45 nawe muri icyo gihe ntabwo yahabaga, ariko nyuma aza gusanga ubutaka bwari ubwa se umubyara atakibufiteho uburenganzira. Ikibazo cyane ukuntu giteye, abavandimwe bahunga arasanga ko njye ntabwo nabaga hanga, nabaga mu kigo cy'imfubyi, sanga isambu ya data bayituje mu mpunzi. Kugeza n'ubu ngubu na n'uyu munsi nta ngurane, kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta kintu bigeze bamarira. Impunzi zikigera ahangaha isambu y'iwacu yose bahereje barayifata bayituzaho impunzi. Iyo sambu ingana nka gute? Nkurikije mu bipimo itajya munsi ya hegitari, ahantu hanini kabisa. Abaturage bemeza ko uko guteshwa ubutaka bwabo byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye zo kutabona aho guhinga. Uyu ni Mukantabana Tereza uri mu kigero cy'imyaka 60 na Karangwa Casimir w'imyaka 56. Ni ugufata amafaranga tukajya kwatisha mu mayaga bizamuka na za Kibuye kugira ngo dukunde tubeho. Izo ni ingaruka. Izindi ngaruka, abana bacu ubu ngubu harimo abazaba bamayibobo bitewe n'uko badafite ahantu berekera, nta butaka bwa base bafite. Hahingaga amasaka, tukahinga ibishyimbo, ibintu byose. None ubu ngubu nasigara kugenda umuntu yatishisha, kandi nabwo ni kugenda umuntu atira umuntu kavuga ati neza akantu kiramutugoze. Uretse kuba abaturage barahuye n'ingaruka zitandukanye, Nyakayiro Michel yemeza ko hari amadeni y'imisoro zimwe mu mpunzi zimutse mu nkambi ya Kiziba zasize aho yari yarubatse inzu z'ubucuruzi. Ubu yibaza uko azishyura ayo madeni. Ariko na mbere bahasanze inzu zanjye zirenga 2 zinakoze neza cyane, nisuganye bamudufaranga nshiraho bwa butike, noneho hose ari nka bwa butike burenga 16, kandi barabakingiye bakajya gushaka handi abansoreraga n'imisoro yabo sinzayivamo. Barababwiye ngo nibavaho, barabirukankana baragenda, n'inzu zirahari, keretse izo abaturage ne natuje bazisenyuye hagasigara ubutaka. Abaturage bose bahuriza ku kuba babona nta burenganzira bagifite ku mitungo yabo. Hari icyo basaba Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda. Ariko ejo bundi naje gutungurwa, camp manager avuze ati aha hose izi nzu zubatswe na HCK, nta burenganzira bw'urumva kongera ku butaka bw'ababyeyi bawe. Twasaba minema kuduha agaciro nk'abenegihugu, natwe bakaduha uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi bawe, baduha ingurane zisaba. Umunyamategeko Nshimiyimana Amenya Jean Paul niwe uburanira aba baturage bamaze imyaka irenga 25 batarahabwa ingurane cyangwa se ngo basubizwe ubutaka bwabo na leta. Avuga ko bidakwiye ko abaturage basiragizwa mu manza. Ku rwego rushinzwe by'ubutaka mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo ndavuga kwa konservateri, naho hari ibaruwa twabaye ku itariki 19 2023 izana n'ubu nabo ngo baracyasuzuma, ukabibutsa bakakubwira ngo baracyasuzuma. Ukibaza rero iryo suzuma rimara umwaka ugahita kandi ryarageze mu nzego zibifitiye ububasha, ugasanga ni hahandi ikibazo tugiye kukijyana mu nkiko nk'abanyamategeko, uko tuba tubona bwa bwumvikane hagati y'umuturage na leta bitari kubukemura. Icyakora agasaba ko iki kibazo cyakemurwa mu maguru mashya. Nakwifuza ubuhuza hagati y'umuturage na leta, ikibazo kigakemuka tutagana inkiko, kuko ni nabwo buryo bwiza. Ko kugeza ubu ngubu nk'umunyamategeko dosiye yamaze kugera kuri minisiteri, iyo dosiye iragaragaza neza inkomoko y'ubutaka kwa ubw'umuturage. Ijwi rya Amerika yashakishije uruhande rwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi kuri iki kibazo. Mu nyandiko umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Philippe Habinshuti yahaye Ijwi rya Amerika ahakana ibivugwa n'abo baturage, akavuga ko bidashoboka ko leta yiyandikaho ubutaka butari ubwayo, ahubwo yiyandikishijeho ubutaka yatangiye ingurane ku baturage bagera kuri 28. Ku kibazo cy'aba baturage bavuga ko batije impunzi ubutaka, uyu muyobozi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagomba kunyuza inyandiko ku munyamategeko ubahagarariye zikubiyemo ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwabo cyangwa amasezerano bagiranye n'impunzi kugira ngo leta ibashe kubafasha. Uretse ubutaka bw'aba baturage bavuga ko bambuwe na leta, bivugwa ko nanone bwa Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyundo leta yibwambuye. Icyakora Minemi ikavuga ko hari abataranyuzwe n'ingurane bahawe. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Karongi. Abagore n'abakobwa barenga 150 bakora ubumaraya mu gisagara cya Uvira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahabwa inyigisho y'uburyo bakwiye kwirinda indwara y'ibihara by'inguge kuko bari mu bafise ibyago byinshi byo kuyandura. Vedaste Ngabo ari Uvira. Aya mahugurwa yo kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende yateguwe na serivisi ishinzwe uburinganire mu mujyi wa Uvira ku nkunga y'umuryango utabara imbabare ya Croix Rouge Congo, ahuje abagore bakorera uburaya muri za komine za Kalundu,
Mulongwe na Kavimvira. Abo bakobwa n'abagore bari guhugurwa uburyo icyo cyorezo cyandura n'uburyo bakirinda, bagaragaza yuko batewe ubwoba n'ubushita bw'inkende kuko mu buryo bwandura harimo n'imibonano mpuzabitsina. Maria Muhawa ni umuyobozi uhagarariye abakobwa bakora uburaya muri uyu mujyi wa Uvira, uri mirometero bigera kuri 7 uvuye ku mupaka uhuza Kongo n'u Burundi. Imibare dukura mu butegetsi igaragaza ko muri uyu mujyi urimo abagore bicuruza bagera ku 1000. Benshi bavuga yuko badafite amakuru ahagije ku bushita bw'inkende, gusa uyu muyobozi asanga bari bakwiriye guhabwa urukingo. Turigenga turaba maraya, ingwara n'ingwara mbi fatira ku buhinga bw'irondoka, gafatira mu mubiri wose. Utayironkeye inyigisho nawe ukigisha abandi, nukuri twomarika kandi twohera. Mugabe inyigisho ziko ziradufasha ngene batubwira natwe tugenda tugabafasha abakiriya bacu, tukababwira ingene bo kwifata tubonye bazigwaye, tukabaorienta bakaca kwa muganga, bikatubuza abo dukorana byarabafasha. Ibafashe tuja ku ntuzenga anye ku centre de santé, batubwira ntayo boshobora kutuvura, baca baratorienta kuri hopital, badusaba amahera menshi mu 320 nga kuri hopital general. Ndayizeye Alice ni umugore mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, akorera uburayi muri Kirondorondo. Nawe yari muri aya mahugurwa, avuga yuko nyuma yo kwerekwa amashusho y'abagwayi ubushita bw'inkende yafashe icyemezo cyo kuzaza agenzura abakiriya be mbere yuko bakorana imibonano mpuzabitsina, kuko yasanze iki cyorezo giteye ubwoba kurusha uko yacumvaga bakivuga. Nabonye ari yica gusa kubera ukuntu nabonye bifatira mu gihimba cirondoka, abahungu n'abakobwa bose nabonye bononekara. Ariko ngo mufite ubwoba kubera iyi ndwara abakiriya banyu bashobora kugabanuka? Barashobora kugabanuka kubera iyo ndwara nyine. None wowe uzokwakira umuntu ubona agwaye canke nco nzoba ngwaye nze kwakira umuntu nzomwakira abwira ngo uryamane n'umuntu ufite iriya ndwara wareka amafaranga yari yose? No yareka nyine kubera none wo mwakira gute ko nabonye umenga hari amakuru biherehere ku gitsina. Wo kwakira umugabo gute bidakunda. Gusa nubwo abo bagore n'abakobwa bari guhugurwa kuri iki cyorezo, hari abandi nabo bakora umurimo w'uburaya bari muri utu turere twa Uvira na Fizi, bahamya yuko nta makuru ahagije bafite. Irya ndwara ni igisugumizi nyene n'indwara y'amapepi, irya ndwara n'umudayimoni wateye gusa. Iyo aba ari indwara iva mu mbonano mpuzabitsina n'abagore bubatse baba bayigwara kubera abagabo babo baraja hanze. Marie Mitiraponga ni umuyobozi ushinzwe uburinganire mu mujyi wa Uvira, yavuze yuko bahisemo guhugura aba bagore n'abakobwa kuko ari bo babona bashobora kwibasirwa n'ubushita bw'inkende ndetse bashobora no kubwanduza abandi. Lengo ya mafunzo ilikuwa ni kuonesha kama hawa wamama wa baro. Intego y'aya mahugurwa ni ukwerekana ko aba bagore bakora umurimo w'uburaya ari bo batibukwa cyane kandi ari bo icyorezo gikunze kwibasira. Niyo mpamvu twashatse kubahugura kuko uburwayi ari bubi cyane. Imibare ya vuba y'akarere k'ubuzima ka Uvira yerekana yuko abantu barenga 700 ari bo banduye ubushita bw'inkende, mu gihe 4 ari b'iki cyorezo kimaze guhitana. Mu ntara ya Kivu y'Epfo imibare yerekana yuko abantu barenga 4,000 ari bo banduye. Mu gihugu cyose abantu bamaze kwandura ubushita bw'inkende bagera ku 22,000, mu gihe 700 bahitanwe nabwo. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibiraba amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo muri uyu mwaka, turarabira hamwe uruhara abagore by'umwihariko bashobora kuzoyagiramwo. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Muri iyi myaka ya vuba abagore bagenda biyandikisha ku rutonde rw'abatora ari benshi kurusha abagabo. Uhereye mu mwaka w'1992 ahanini abagore baha kandi amajwi yabo abademokrate kurusha abarepublikani, nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'abagore muri politiki cyitwa Center for American Women and Politics cyo muri kaminuza Rutgers ya leta ya New Jersey kibisobanura. Abashakashatsi biteze ko no muri uyu mwaka abagore bashobora guha amajwi yabo ari benshi kandida w'abademokrate ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Vice President Kamala Harris. William Frey ni inzobere mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki n'ubukungu cyitwa Brookings Institute
cy'i Washington DC. Abagore bize amashuri makuru na kaminuza bajya gutora ari benshi kurusha abatarayize. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uyu mukandida arabashishikaje cyane. Kuba dufite umukandida w'umugore bishobora kuzatuma batora nanone ari benshi kurushaho. Uretse ibyo, abashakashatsi babona ko abagore bashobora kuzatora Kamala Harris bafatiye ku rugero rw'amatora y'inteko ishinga amategeko aheruka mu 2022. Abagore by'umwihariko abakiri bato n'abize amashuri menshi bahisemo cyane cyane abakandida b'abademokrate kurusha abarepublikani. Bahera nanone ku matora y'umukuru w'igihugu ya nyuma aheruka mu 2020. Mu batoye bose mu gihugu icyo gihe abenshi bari abagore, bari 53%. Muri uyu mwaka kandidatire ya Kamala Harris yahagurukije nanone abagore cyane. Erin Covey ni umwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amatora gitangaza icyegeranyo cyitwa The Cook Political Report. Iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Arlington muri leta ya Virginia hafi ya Washington DC. We have seen a pretty significant shift. Twabonye impinduka zikomeye mu byiciro bitandukanye by'abaturage, by'umwihariko mu bagore bashobora kuzaha amajwi umudemokarate uri kuri nomero ya mbere kuri tike kurusha uko bari bameze igihe kandida yari Biden. Abiraburakazi nibo bashobora kuzatora cyane Harris, ndetse nabo mu bwoko bita Hispanic bafite inkomoko muri Amerika y'Epfo bagaragara ko bamushyigikiye bo hamwe n'abafite amashuri. Muri ibi byiciro by'abagore niho impinduka zituruka by'ukuri. Mu bari n'abategarugori bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora, ibipimo bya politike byose bisohoka muri iyi minsi byerekana ko Kamala Harris, kandida w'abademokrate, arusha Donald Trump, kandida w'abarepublikani, amajwi ari hagati y'9% na 13%. Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Fideni Niyongabo. Amakuru yarahagarikiwe na Edi Gwema, yashizwe hamwe na Nadia Taha. Ku izina rya bagenzi bacu tubike abantu tubifuriza kuroranirwa.